Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane kwa biriko biravugwa mu bisata nka politike ndetse n'igisata c'ubutunzi kuko vyose bifise aho bihurira. Muri iyi myaka biragoye gose ko umugwizatunga w'umunyamahanga ashora imitahe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi muribuka amajambo yatangajwe na Aliko Dangote, umugwizatunga wa mbere kuri uyu mugabane wa Afrika w'umunyanigeria, avuga ko agiye gushora imitahe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hadaciye kabiri yatangaje ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yoshoramwe imitahe, abona bitanga icizere ko imitahe yiwe yorindwa, no kuvuga yocungerega umutekano kandi nanone ntinyagwe. Muri ivyo bihugu yavuze Uburundi ntibwarimwo. Kuri ubu haravugwa amakuru ko umugwizatunga ziranotse nawe yoba atorohewe na bamwe mu bategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri iyi myaka vyaragaragaye ko abagwizatunga b'abanyamahanga batagihurumbira gushora imitahe yabo ngaha mu gihugu c'u Burundi bivuye ku mvo nyinshi zitandukanye, ariko cane imvi bitera nuko udakingirwa kw'amatungo yabo mu gihe bashoye imitahe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyagiye biragaragara ko kuva mu mwaka wa 2010 gushika uno munsi hari abagwizatunga benshi bagiye baranyagwa ivyabo ndetse abandi bakicwa, abandi kuri ubu bakaba bavundiwe mu ibohero rikuru mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri bo harimo na Dr Christophe Sahabu yakoranye na Swiss Med International mu gushinga ibitaro Kira Hospital, ariko vyose bikaba vyaramaze kunyagwa n'abategetsi batandukanye. Hari ibibazo benshi mama bibaza muti kuki abategetsi batemerera abagwizatunga gukora mu mwidegemvyo kugira ngo n'abene igihugu babashe kuronka ubuzi. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko. Hari umwe mu babajije bati, nyakubahwa president, nigiki Dr Christophe Sahaba atari yarakoze kugira ngo aheshe icubahira igihugu camwibarutse mu kuzana imitahe kubaka ibitaro Kira Hospital, agatanga akazi akariha amakori menshi, abanyamahanga bagatangura kwivuriza mu Burundi, amahoteli akinjiza amahera, abunguruza abantu bagashikirwa. Ariko uyu munsi mwamubitse hehe? Esa ziriki ntari kazira imitahe yiwe? Yo yigumira mu gihugu ca Swede, iyo yari ntaba yibereyeyo amahoro mu muryango. Igihe cyose igihugu kizoba kidafise ubutungane bwigenga butagendera mu kwa k'umugambwe canke kw'abanyepolitike, nta mitahe y'abantu izobikingiwe. Nta n'abanyamitahe bazoshora imitahe yabo mu gihugu kimeze uko, kiretse abasuma nyene baza gukorana n'abasuma nkabo. Ivyo navyo ni ivy'umwanya muto kuko bihindukiye nabo baca bahahombera. Umugwizatunga wo ngaho mu gihugu na mwamuhombesheje amamiliyari dangana gute kubera imvo za politike harya mu rukoko ngo ntukacuditse na giswaswa. Ntiyubatse uruganda rw'isukari akarumara, imirima y'ibikaje agatera, ivyigwa vyose vy'ubutaka vyarabaye mukamuye impusha, ariko hanyuma ntimwabihagaritse ngo burya butaka burimwe icunyunyu kandi ivyigwa vyari vyarakozwe. Ico cunyunyu cajemwe mu nyuma. Uyu munsi abarundi ntibariko bakoresha isukari iva Uganda, naho nyene urwo rudandazwa ntiruriko rukogwa namwe bw'abategetsi. Epitase Bayagana kandi wa Stevia mwamuhombesheje amamiliyari dangana gute kumvo za politike. Uyu ntiyubatse uruganda gaheza hari Muramvya, imirima ya Stevia gatera mbere agatangura guha bene gihugu imbuto kugira zo bagurira umwimbu kandi amahera menshi. Bivugwa ko yari kuzoba ari amahera ibihumbi 200 vy'amafaranga y'amarundi ku kiro. Ntimwabihagaritse ngo yobatwara abanywanyi kubera yari afise umugambwe wa politike. None ubwo bukomezi bw'umugambe mwama mutubwira ngo urakomeye burihe mugitinya abantu nka Epitase kubera bazanye imigambi iboneka, namwe mubaka murantunge, namwe mubaka muhaza amajambo gusa abarundi mubizeza ibitabaho ngo umwaka wa 2060. Nkuko natanguye mbivuga, umugwizatunga ziranotse canke Sadireni Gacika nawe ari mu bihe bitoroshe. Uwo ziranotse mu mugejeje hehe? Imigamba akorera mu Burundi ntirikitera ihomba kubera ko mwamusukanirije na politike. Umunyagihugu siwe ahahombera atanga udufaranga twiwe yaronse kwipigu akaduheranirwa imyaka 2 ataronse ico yadutangiye. None tugifise mu mutwe hato nkaho ngo niryari ico gihugu kizovaho kiri. Ngaho ushobora kugarura uruganda rwari rwakaza abantu barenga igihumbi kubera inyungu zawe gusa.
Ngimbere y'iterambere ry'igihugu nta mugambwe ukwiye kwitambikamwo, ahubwo uzanye imitahe abakwiye gufatwa ku mugongo n'uwo mugambwe nyene uri ku butegetsi utitaye ku vyiyumviro vye vya politike kuko abari karawufasha kuronka ivyo uzosigurira bene gihugu. Ngariko kubera ko benshi batiyemera, abategetsi benshi batiyemera baganzwa n'umunwa w'amajambo atabikorwa, ngo ntibemera ko hogira uzana ibikorwa biboneka atabanje guca mu kwaha kwabo. Ibi nibitangajwe nyuma yaho hagaragariye amakuru avuga ko umugwizatunga Adrien Ntigacika bataziranotse nawe yo bari mu bihe bibi. Abarundi benshi kandi baridogereye umugwizatunga Adrien Ntigacika bataziranotse ngo ntabatunganiza uko bikwiye. Nkuko amakuru adushikira bivuga, hamaze igihe hataboneka neza umwavu mu Burundi, cyane cyane ubwoko bwa urea, kandi ivyo vyose bikaba mu gihe bene gihugu baba bararisha amahera yabo imbere. Bagatangazwa n'ingene yo mugwizatunga aguma yubaka amahinguriro mu bindi bihugu kandi manini gusumba fomi y'u Burundi. Twebwe siturabavugizi baziranotse kandi nta kintu yadutumye ngo tumuvugire, ariko tugerageje kwihweza neza ibiriko biraba mu Burundi, twagira tubabwire ko ivyo mwidogera ziranotse muri ko muramurenganya ku busa. Ikibazo si ziranotse, ikibazo ni leta yivanga muri buri kintu cyose ikagishiramwo politike. Ziranotse ni umudandaza, kandi umudandaza abakeneye inyungu mu rudandazwa rwiwe. Rero mu gihe hinjemwe abagomba kumukoresha kubw'inyungu zabo, aho bica biparangana. Tukabibutsa ko uyu mugwizatunga Adrien Ntigacika bataziranotse yuguruye ihinguriro ridasanzwe mu gihugu cya Tanzania. Mbere Samia Suluhu Hassan ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bagira uruhara mu kugurira iryo hinguriro. Saho gusa kuko kandi ariko yagura ibikorwa vyiwe, aho agiye gushinga ihinguriro rizoba riri mu mahinguriro ya mbere ku mugabane wa Afrika mu gukora umwavu w'ikizungu, ariko kuki atarizanye mu gihugu c'u Burundi agahitamwo kurijana mu bihugu vyo hanze, nuko aziko imitahe yiwe itazokingirwa. Nimwibaze namwe aho mu Burundi ugwembe go kumwa imishatsi amahera rugezeko, ariko angere yaziranotse ntiduzwa ibeyi, kandi ivyo akoresha vyose abigura mu madolari. Muzi neza ko mu Burundi ataboneka, ariko kumvo za politiki bamutegeka kuguma dandaza amahera make kugira umugambwe uronke ivyo uhendesha abarundi. Ngizo nizo mpamvu rero mubona inguvu nyinshi yazijanye hanze y'igihugu c'u Burundi, kandi birumvikana kuko umudandaza arondera aho yunguka. Ibindi bihugu abagwizatunga leta bafata mu mugongo ikabashigikira, ariko iwacu hoho bari tayari kuguhombesha kubw'inyungu zabo. Wanse naho bakakwica. Muribuka uwo bita Kirahwata ingene bamugize. Nawe yarashinze ihinguriro ry'isukari hariya mu Rukoko, ariko ntiryigeze rikora n'umunsi n'umwe kubera batabihurije ko na bamwe mu bategetsi. Nkuko natangwe mbivuga, Epitas Bayagana kandi yarashinze ihinguriro rya Stevia hariya imuramvya, ntiryigeze rikora kubera imvo za politike nyene. Nimwibaze abantu baba bafise ubuzi muri ayo mahinguriro uko bangana, ariko uyu munsi bakaba bicaye. Uyu munsi sukari abari nyinshi cyane ku buryo ibinashogwa hanze, ariko raba ingene vyabaye magendu kubera abanyepolitike gito. Ntimwongere kwidogera ziranotse ngaguma aja guteza imbere ibindi bihugu, urya ni umudandaza ategerezwa kugenda iyo bamuha agaciro kandi yunguka. Na leta ngiyo ifatikaja kubaka muri Kongo inzu igeretse 11 mu gihe atayirubaka i Bujumbura, hama mwidogere ziranotse yigenga. Tukabibutsa ko hari inzu y'ubuserukizi bw'u Burundi igiye kubakwa mu gisagara ca Kinshasa, izoba igeretse inshuro 11 mu gihe iyo nzu itari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muti rero kuki ibihugu abagwizatunga badatinya gushoramwe imitahe ari vyo abarundi baja kuronderamwe akazi? Kuva Ndayishimiye yatangaje icese yangiro ry'imbona kazoze y'umwaka w'2040 ko Burundi azoba ari igihugu cifashe kandi gitembere mu mwaka w'2060, nta kintu na kimwe arakora kiboneka cerekana ko igihugu citegure kwinjira mu rutonde rw'ibihugu vyifashe mu mwaka w'2040. Hari iberutse gutangazwa ko mu biranga ibihugu vyifashe harimwe hanini duga ry'umwimbo mu gihugu, ivuka ry'amahinguriro atandukanye ku rugero runini, amahirwe y'akazi ku banyagihugu, abagwizatunga bahashora imitahe ku bwinshi, ibiciro ku masoko bikagabanuka. Nkuko amakuru abivuga, igihugu kiracakwije neza na neza nk'ibimenyetso biranga ibihugu bikenye, eka mbere hari n'ivyunyutse gusumba uko vyari imbere yuko Evariste Ndayishimiye ashika ku butegetsi.
ngaho kwerekeza ku mbona kazoza y'umwaka wa 2040 igihugu cifashe c'u Burundi ngaho ubwo Burundi buriko busubira inyuma ku murindi munini. Ibimenyetso navyo ni nk'ibi: naho Ndayishimiye avuga ko ari karakora ibikora inka ngo n'uruhendo, ntibivugikana gato kungena Burundi buriko buratera intambwe mu gihe abagwizatunga bagitinya kubuzanamwe imitahe. Nta kuntu na kumwe igihugu kitagira abagishoramwe amafaranga twovuga ko mu myaka 14 iri imbere kizoba cinjiye ku rutonde rw'ibihugu vyifashe. Narijya mutobewe ko Burundi busanganywe ingorane y'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Iki naco ni ikimenyetso simusiga ko mu gihe tutaronsa abatwizera ngo binjire kurangurira imigambi yabo iwacu, iterambere tuzobandanya kuryumva mu matwi. Ibituma abagwizatunga batahatumbera si ukubera hafise umukoshi canke batahazi, oya, abagwizatunga barazi Burundi imbere cyane, ariko barahatinya kuko baramenye ko ari igihugu kitagendera ku mategeko. Abagwizatunga baramenye ko imvukire yo mu Burundi Dr Christophe Sahabu yahubatse ibitaro vy'igitangaza, abategetsi bagaca bamuterera mu gasho kugira ngo bagabangabane utwiwe nawe aboshwe. Burya abagwizatunga ntibaretse kumva ukungene intwaza ngo mu gipolisi Desire Amahoro yihaye ibara mu mwaka wa 2017 ikaja kugaba igitero yitwaje inkoko ku kibuga c'indege ca Bujumbura kugira ngo isaura amafaranga yoba yarababa imiliyoni 3 z'amadolari y'abanyajordania, bikarangira uyu muterabwoba adahanywe ahubwo agahabwa kubandanya ari we arongoye ikambi idasanzwe yitwa ko ijejwe kugwanya akajagari mu gihe ari we wa mbere mu kugateza. Abagwizatunga baramenya kandi n'abandi bagwizatunga bagira ibibazo bitandukanye mu Burundi, harimo gutega ubwoba, kurenganywa no kwakwa ibiturire vy'umurengera. Nta kuntu umugwizatunga rero yoshira imitahe iwe mu kaga ahantu yumvise ko ubutungane bucimanza zigoramye gusa. Ibi turiko turavuga bishobora no kuba arivyo vyatumye igihe kibaye kirekire umukire ariko Dangote atarazana imitahe mu Burundi mu gihe ari yiyemeje ko agira shora imitahe mu bitoro, ifumbire ndetse n'ibindi. Uburundi ngo nibwaguma bunenwa n'abagwizatungu kubimeze, amahinguro n'izindi nganda zikomeye n'ibigo vy'ubudandaji ntavyo tuzigera dukubita ijisho. Imbona kazoza izoguma amajambo kujya umukuru w'igihugu yirirwa arishongora ivyo tutabonesha amaso. Igihugu gikenye kirangwamwo ubushomeri bukabije. Birumvikana ko mu gihe abagwizatunga banene igihugu kanaka ubushomeri buguma bwongerekana kuko amahirwe yovya y'akazi aba yamaze kunigirwa mu menshi. Ivyo nivyo biriko birashikira igihugu c'u Burundi, naho Ndayishimiye wavuga ko agajeje kuri urugendo gwerekeza ku mbona kazoza. Ndikimenyamenya urwaruko rw'u Burundi rwirirwa rurigaba rukaja guhigira amaramuko mu bihugu vyo mu karere nka Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia ndetse n'ahandi. Ikibazo c'akazi ubuho cavuye gifata iyindi shusho kuko n'abagafise bakora leta birirwa baragata bakaja gutarataza mwa vya bihugu duhejeje kuvuga, abandi bakaja i Dubai gukora ikiyede. Abaganga, abigisha n'abasirikare bisanga agashahara abahembwa katakibasahiriza na buke mu vyankenerwa imiryango yabi ibayeze ko nko kuriha amazu bapanze, gupfungura, kwambara no kurihira ibibonda amashure. Dangote nkuko twabigarutse ko dutangura yavuze ibihugu abona katogira ingorana bishoyemwe amafaranga muri yase ari u Rwanda, Tanzania ndetse na Kenya, kandi ko ivyo bihugu biri muri vya bindi urwaruka rw'abarundi ruja guhigamwo amaramuko. Aho rero ntituvuza abarundi bashika ibice 90 batunzwe n'uburimyi bakanaba aribo bahindukira kandi bakimbura ibigaburira igihugu cose, yamara leta ikabimaza imyaka n'imyaka ibatoza udufaranga ngo izoba ifumbire bakarindira amaso agahera mu nzira. Abategetsi iyo bariko barigamba ko umufuko wabo ufise amahera, umunwa wabo kandi nawo ukagira ivyurya, ngo abarundi barabumviriza bakinumira. Nkuko twatanguye tubivuga, ibibazo ni vyinshi cyane muri iki gihugu gushika naho abene gihugu bwabo aribo baba bariko baridodomba. Nkuko twabivuze n'abasirikare bari nkuko bivugwa murantunge, umutekano ntikarara mu ruganda ntibacura. Udafise umutekano ukwiye abagwizatunga ntibaguhurumbira canke ngo bagushoremwe imitahe. Amakuru yuko abasirikare b'u Burundi bari muri Centrafrica bamaze igihe batarahembwa amahera yabo, ni mu gihe bo babajije muri ONU bakishurwa ko imishahara yabo yagumye itangwa ku gihe. Muti none leta y'u Burundi yashize hehe iyo mishahara? Abasuda b'u Burundi bari kugwana muri Kongo bavuga ko bamaze igihe badahembwa amafaranga bagwanira. Mu gihe abategetsi bamwe bipfuza ko bagomayo kugira ngo bazobone ingene basigurira abategetsi bo mu gihugu ca Kongo ko amafaranga bishura
abasuda bayagwanira. Abasuda b'u Burundi bakoze muri Somalia nabo nyene bavuga ko bamaze amezi menshi cyane badahembwa. Abamaze gutaha bava muri Somalia bamwe baramaze imyaka hafi 2 bataronse imishahara yabo. Mutirera y'amafaranga yose arihe kandi ko izi ngabo zo ziheza zikaronka izindi ngabo. Abakozi bashasha mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bamaze igihe batarahembwa. Abigisha bashasha bamaze igihe bakora batarahembwa. Ni mu gihe hari inkuru igeze kuvugwa ko bakeya muri bo bahembwe. Umugwi munini ntiwahembwe kandi nta n'icizere na gitoyi bahabwa. Bagiye mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta inyishu bahabwa ziteye isoni. Muri Anagesa ivyabayeyo na kamaramaza. Abakozi baho nabo agashara bakumva ku radio. Abanyagihugu bashoye ibigori vyaho muri Anagesa barinze bimbura ibigori vy'umwaka ukurikira batarahembwa ya mbere. Kugeza ubu ntibazi ngo ntijyari bazohembwa amafaranga yabo. Kumwavi fomi twabigarutseko. Abagwizatunga bararira. Ufise amadolari mw'ibanka asanga bidakunda kuyakorako. Urishwe mu madolari aragenda akabona ibiharuro bivuga ko afise ayo madolari ariko ntiyemererwa kuyakurako. Muri Regideso abantu bararisha amafaranga y'amakonteri, amatara hamwe n'amazi vyaranse ko bayaronka. Aravuga ko aciye hafi imyaka 4 barishe vyarananiranye. Mu mezi aheza abatwara Regideso baranatangaje ngo amakonteri araje ariko ivyo byose amaso yaheze mu nzira. Muti rero ni gute abagwizatunga bo hanze bohurumbira gushora imita yabo mu gihugu kimeze uku? Ivyo ni vyibazwa n'abahinga batandukanye cyane barabira abahinga batandukanye yo mu gisata c'ubutunzi ndetse n'igisata ca politike. Abenshi rero bararira. Ni mu gihe amakuru adushikira avuga ko benshi mu bagwizatunga ngaha baba batorohewe cyane mu gihe biba biriko biravugwa ko ibibazo ari vyinshi mu gihugu. Nkuko amakuru adushikira abivuga, reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, ariko nawe uravye ingene vyifashe mu gisata c'ubutunzi wogira ico ushikirije muri komanteri canke se ukagira ico uterereye. Niba hari nico bibaza naco wogishiramwo. Mu Buyenzi vyoroheje, banki KCB yugurisha mirishasha. Ngo muntu mbere yo kuvunira urugendo abanyagihugu baja kubikuze kandi kugura n'amafaranga mu mabanki, banki KCB yabegereje ishami ryayo rishasha kwigenekerezo y'indwi imyandagaro uyu mwaka wa 2026 neza na neza imbere y'isoko ya Ruvumera. Nibirori vyatangujwe na Edi Sabimbona, umukuru wa zone ya Buyenzi yaserukiye imvukira za Buyenzi. Vyitabiriwe kandi n'umurongozi mukuru w'banki KCB mu Burundi Masika Mukule, umuhanuzi ajejwe ivy'ubutunzi mu biro vy'intara ya Bujumbura Flora Nkezabahizi, urongoye igisata c'amabanki mu banki nkuru y'igihugu BRB Simplice Sabiyumva. Muri ivyo birori Christian Basumba, umuhanuzi mukuru mu banki KCB, yavuze ko abanyagihugu baba mu Buyenzi ari abakozi cyane bakora bitanga kugira batunga imiryango yabo eka mbere bakanaterera mu iterambere ry'igihugu. Yongeye aravuga kandi ko KCB itagiyeyo nk'ibanki gusa ahubwo ije nk'umufatanya w'ibikorwa w'abanyagihugu mu gukutsa ikivi kugira iterambere rya Buyenzi ribandanye rishinga imizi eka mbere ngo nayambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 kandi butunze mu mwaka wa 2060. Ariko kandi iyo banki ntiyirengagije imyemerere ya bamwe mu banyagihugu b'abayisilamu, ari nayo mpamvu ngo yabazaniye igisata ca Sahel Banking gikoreshwa gishingiye ku mabwiriza ya Sharia kugira umwe wese mu myemerere yiwe ntagira intambamyi. Yabandanije avuga ko ishami rya Buyenzi atari ryo rya nyuma, ahubwo igiye kubandanya igwiza amashami yayo n'ahandi itarashika. Wasurukiye banki nkuru y'igihugu y'u Burundi BRB asanzwe ajejwe igisata c'amabanki yashimye ubugi banki KCB ibandanye yegereza ibikorwa vy'abanyagihugu. Akaba arijeje abanyagihugu ko uzoshira amafaranga yo muri KCB ataho azoja. Aho ni mu gihe Flora Nkezabahizi nawe yashimye KCB kuko udahengeshanya kwagura akarere, ariko rero yibukije ko intara ya Bujumbura yagutse, aho yanayitumiriye kubandanya bagura akarere bakajana amashami y'ahandi hatarashigirwa kugira ngo nabo babandanye muri wa murongo kwegereza intwaro abanyagihugu nkuko amakuru adushikira abivuga. Hari byinshi vy'amabiko biravugwa rero yoba mu gihugu muri politike ndetse no mu bindi byinshi bitandukanye biriko biravugwa. Gusa kandi kuvubu ngo naho iyo bayijyamiye mu nzu munywanyi wa Grinova Microfinance nawe arashobora kubika cyangwa kubikura amafaranga biciye mu buhinga bushasha bwa Kikashi kigega canje.
ngo vya bintu vyo gutonda umurongo muri banki no gufata ingendo ndende guhera no munsi turabisezeye. Kikashi iradushwayemo ije korohereza abaguzi n'abadandaza mu vyo guhanahana amafaranga. Kwigenekerezo y'indwi imyandagaro uyu mwaka Microfinance Agrinova yego kirunani rw'abarimyi bikibonobono Unaskoki yatanguje icese ubuhinga bwo guhanahana amafaranga biciye kuri telefone ngendanwa aribwo Kikashi kigega canje. Akaba ari igisata cyo guhanahana amafaranga mu buryo bwa none mu ntumbero yo gushira mu ngiro ubuhinga bwa Burundi Pay bwatangujwe na banki nkuru y'igihugu BRB. Munzimana Richard arongoye iyo Microfinance yamenyesheje ubwo buhinga bwa Kikashi ko buje koreza bene igihugu mu kubikuza no gutunganya ibijanye n'amafaranga y'umuntu yoba yibereye hose mu gihe n'igihugu kiriko kiratera imbere mu gukoresha ubuhinga bwa none. Yavuze kandi ko Burundi Pay na Kikashi bizofasha cyane mu kugabanya ingendo n'ingorane zijanye n'ibikorwa byo guhanahana amafaranga. Ico gisata kandi ngo kizoguma mu byo guhanahana amafaranga hagati y'amabanki n'amamikrofinance byoroha, ikaba n'inyishu ku bantu baba mu mihingo itari ya hafi y'amabanki n'amamikrofinance. Neho David Tuyisaba arongorana rw'abarimyi bikibonobono mu Burundi yamenyesheje ko ubwo buhinga ari kiraro kizohuza abarundi haba muri kubu no muri kazoza. Ati turifuza ko umurimyi, umudandaza canke umunyeshuri hamwe n'abandi bose bumva ko bafashe kibanza mu rugendo rw'iterambere kuko atamurundi numwe akwiye gusigara inyuma. Akaba yamagariye abantu bose cyane cyane abanywanyi biyo Microfinance ko bokwijukira gukoresha ubwo buhinga kuko bwizewe kandi bwihuta cyane, buborohereza akazi bagasezera ivyo gutonda umurongo mu mabanki barindiriye kubitsa canke gutora amafaranga yabo. Mumenya ko iyo Microfinance yari yuguruwe icese mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka, gushika ubu ikaba imaze kuronka abanywanyi barenga 7,000. Ikaba iherereye mu gisagara ca Bujumbura muri commune Ntahangwa quartier Mahinguriro yahoze yitwa Industriel Avenue de Roa hagati y'isoko ya Sioni na Kotebu. Ngorera makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tushucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politike agade akazi na muntu imigenderanire n'andi makungurese n'ibindi byinshi abiriko biravugwa bigezwe ko no hino mu gihugu. Numpuza TV amakuru n'ibiganiro byacu birabandanya. Imana ibahezagire.